Yewe gufumbiza ifumbire fomi nk'uko ku mwimbu uguma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wa musesekara ugasesekara kw'isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisumika. Bungabunga ngugaburire. Bungabunga ngugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikirizwa na televiziyo y'Uburundi. Mw'ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Iyi si ndimwa yacu Imana yayiduhaye kugira ngo tuyirime, nayo iduha umwimbu wo kudutunga, natwe rero dutegerezwa kuyikorera no kuyironsa ivyo ikeneye kugira ngo nayo ishobore kuturonsa umwimbu ushimishije w'ibiterwa tuyirimirako. Mbega none iyi si ndimwa yubatse gute kandi ikeneye iki kugira ngo ishobore kuturonsa uwo mwimbu ari mwiza kandi ukwiye? Dogiteri Salvatore Kaboneka, umuhinga akaba umushakashatsi n'umwigisha muri kaminuza y'Uburundi n'izindi, araduha umuco kuri ivyo bibazo vyose. Isi ndimwa ifise abavyeyi babiri, hariho urubuye hakaba n'ifumbire n'imborera. Uvyitegereje wagomba iremye nk'umuntu. Urubuyebuye n'amaguru y'isi ndimwa, umutwe ariyo mborera ariyo mase n'uwo mutwe nk'umutwe w'umuntu. Hagati rero y'ayo maguru n'uwo mutwe nk'uko umubiri w'umuntu ugizwe hariho umubiri, hariho le corps mu gifaransa. Ni ukuvuga yuko umutwe kizigenza w'umubiri w'umuntu n'umutwe, kizigenza w'isi ndimwa n'umutwe wayo, ni ukuvuga yamborera yamase, mu gifaransa bayita horizon organique. Ya maguru bazita horizon mineral, biva mu mabuye, mugo biranywanishwa na wa mubiri uri hagati, kandi birahanahana ivyo bihanahana nk'uko amaraso atembera ava mu maguru aja mu mutwe akongera akava mu mutwe aja ku maguru, birahanahana. Rero Imana yaraduhaye imvura nyinshi, mugaye iyo mvura hayitubera intambamyi, inkukura igakukura igafata wa mutwe w'isi ariyo yamase yamborera igakuraho, ya mvura igafata ivyunyunyu biri muri yazi ikabimanukana mu kuzimu kure yaho imizi ishika. Ico ndakubariye nuko imizi ari ibinyabuzima byose biri muri wa mutwe, muri ya horizon A. Iyo mvura rero iradutwara uwo mutwe mu nkukura ikongera ukamanukana ivyunyunyu kure y'imizi. Kuvyukuri rero iyi si y'Uburundi uvyitegereje ku bwinshi, cyane cyane iyi si iri ku misozi y'imisozi yarakamvutse. Isi kugira ngo ibisi ndimwa nziza itegerezwa kuba ifise ivyunyunyu 16, niko abashakashatsi bo kwisi byose bashitseko 16. Muri ivyo 16 hariho bitatu harimwo carbone iva mu muyaga mu mpwemu, ico nta kibazo. Hariho hydrogene na oxygene iva mu mazi, nico nta kibazo. Cyane cyane twibande ku vyunyunyu 13 igiterwa gikeneye kugira ngo gikure neza cimbuke neza. Nico nyunyu bita azote, nico nyunyu bita phosphore, nico nyunyu bita potassium, nico nyunyu bita calcium, magnesium, soufre, fer, manganese, molybdène, zinc, cuivre, bore na chlore. Ni 13. Ivyo rero bidakwiye ntugire ngo ubufise ibintu bikwiye kugira ngo wimbuke. Bimwe rero vyunyunyu bimwe biva mu mborera mu mase, ibindi bikava mu rubuye. Nico gituma bavuga yuko isi nziza ari organomineral. Tiza kuba ifise uruhande rw'amase rw'imborera n'urundi ruhande rw'ivyunyu biva mu rubuyebuye. Niyo si niko iremye, niko itezwa kuba. N'umurimyi wese atezwa kugira yuko iyo si gumi imeze nk'uko Imana yayiremye. Hariho ibicapwa carte cartographie yerekana ko amasi y'Uburundi yageseye yaraheze yarakamvutsemwo vyose ivyunyunyu vyose ubona.
ahubwo ihambaye nuko haroyemwo ivyunyunyu bidakenewe n'igiterwa kandi vyonona kubazi bijya vy'umururazi w'isi ni aluminium. Aluminium ni yarigariye mu masi wacu yose. Nukuvuga yuko tureze aya masi yo mu biyaya aha imbogusa bagomba mu komoso ho yongoranira hari amasi yose 75% yayo masi yarakamvutsemo ivyunyunyu vyose. Nta gitangaza rero yuko muri ibi bihe twimbura nabi kuko ivyunyunyu vyaragiye bitwawe nayo maze nyengetera akagenda bitwawe niyo nkukura yamizako n'amasa ameze nabi cyane. Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Gervas Ndirakobuca aho yari yaserukiye nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu nama y'ibihugu n'amareta yabereye mu gihugu ca Kenya ku magenekerezo ya ndwi 8 na 9 y'ukwezi kwa Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ikaba yarigamije kurabira hamwe ibijanye n'ifumbire n'akanovera k'isi ndimwa. Aratubwira ibyashitsweko muri iyo nama. Aho twari twaserukiye nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta eka mbere n'abahinga mu nama yarigamije kwiga ibijanye n'ifumbire eka mbere no kurabira hamwe ibijanye n'akanovera k'isi ndimwa. Iyo nama rero yari yabaye hisunzwe inama y'ubumwe bwa Afrika yari yabaye mu kwezi kwa Ruhuhuma igategurwa rero n'igihugu ca Kenya hamwe n'ubumwe bwa Afrika. Iyo nama rero abakuru b'ibihugu n'amareta bose bari bitavye iyo nama barashikirije uko babona ico kibazo nuko bariko baragitorera inyishu mu bihugu vyabo eka mbere baratanga n'icokorwa kugira ifumbire ikoreshwe neza maze Afrika yose ironke umwimbu ushimishije eka kandi n'isi ndimwa ikingigwe. Bamaze kubica hirya no hino basanze Afrika ifise ubutaka burenga 30% bw'ubutaka bwose bwa Afrika bumaze gutituka. Baca basanga bifise ingaruka mbi ku buryo abanyafrika baguma bakenye ariko kandi bashobora gutunga bakoresheje mu guhingura ubwo butaka. Basanga kandi yuko n'ifumbire ikoreshwa nayo rimwe na rimwe ikoreshwa hatisunzwe urugero rusabwa n'abahinga. Baca bongera basanga yuko n'ifumbire imwe usanga yonona akanovera k'isi. Naho mwumva hari amafumbire yonona akanovera k'isi ndimwa, umuhinga kaboneka aratubwira uko ifumbire nziza ibimeze n'icokorwa kugira ngo umururazi w'isi uhere. Isi nziza ni organomineral, kivuga yuko ifumbire nyakuri nziza itegerezwa kuzana iyo ifumbire y'imborera amase n'ivyunyunyu bifatanye. Mu bisanzwe hari ivyunyunyu biva mu mase n'ibiva mu rubuye. Aya mase iwacu kugira ngo umuntu ayakorere neza dukurikije ivyigwa vyerekanye ingene ameze kandi ntameze saya marundi gusa n'amasi yaho hose mu bihugu hagati ya tropiki ahantu hagwa imvura nyinshi cyane bavyita ko amasura arimwo umururazi mwinshi cyane bazita les sols tropicaux acides. Ikintu ca mbere na mbere nukubanza kuvura uwo mururazi w'isi. Rero ikintu ca mbere nuguhera gushira mwishwaga kugabanya umururazi w'isi. Icya kabiri gikomeye nugushiramwe amase akorike. Amase ni yayandi atuma haba imiheha, amazi akamanuka kaduga, imizi koroherwa, imiyaga ikamanuka kugira ngo ibinyabuzima bironke impwemu. Ikigira kabiri nivyo bibiri hakaca hazanga ahangiriza gusasira ikaza gukora aho hantu hamaze gutunganwa mu vyerekeye ingene amazi atembera, ingene oxygen itembera, ingene imizi yisanzura, n'ingene amazi aba hari. Ivyo rero nivyo bibiri bikuru hayo mukazananga. Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere aratubwira uko abari muri iyo nama baboneye hamwe ibijanye n'ifumbire n'ingene isi ndimwa muri rusange yifashe muri Afrika,
akanatubwira bikuru bikuru mu byo bashitseko. Bikuru bikuru rero mu byo abakuru b'ibihugu n'amareta bashitseko ku vyerekeye ifumbire canke intabire, hafunditswe ko gushika mu mwaka wa 2033 ibihugu vya Afrika byose bizoba vyagwije na gatatu urugero rwo guhingura canke kuronsa no kwegereza abenegihugu ifumbire, yaba iyiva mu nganda canke iyihinguwe mu bundi buryo. Ica kabiri, haremejwe gushigikira itunganywa ry'ifumbire ikwererwa mu bihugu hakoreshejwe ibikoresho dusanganywe. Ubwa gatatu, haremejwe gushigikira amahinguriro y'ifumbire ku vyerekeye gusubiza isi akanovera. Hafunditswe yuko gushika mu mwaka wa 2033 ibice birenga 30% by'isi yatitutse imwe nashikiriza ko yoba yasubije akanovera ikagasubizwa mu gukoresha ifumbire idatwara akanovera k'isi, eka mbere igasubizwa akanovera no mu kuza bararaza isi ntibagume barima bikurikiranya. Baca bahamagarira kandi gushira imitahe mu bijanye n'ifumbire, gutyo igabanuka igiciro, abantu bose bayironke vyoroshe, no mu gukingira isi ndimwa ahasanzwe hahanamye gusumba ahandi. Haremejwe kugwiza ubushakashatsi no kwijukira kurimira mu mazu yabigenewe, kimwe bita mu rurimi rw'igifaransa culture. Mu gihugu cacu rero nakaryo keza ko twasanze tunashikirije tweko turiko turabikora, basanze igihugu c'u Burundi kigeze ku rugero rushimishije. Ikiba gikenewe cyane ngaho nikihe nuko urugero turiko turubandanya, hanyuma tukabandanya tuba hafi abenegihugu kugira vy'ukuri turabe ko ifumbire tuba turiko turakoresha idatitura akanovera k'isi. Niteka rero ridasanzwe ku gihugu cyacu cy'u Burundi, kuko murumva ko tugeze ku ntambwe ishimishije mu bijanye no gufumbira isi ndimwa, ndetse n'umuyobozi ajejwe ubushakashatsi mu kigo Izabu aremeza neza ko ubushakashatsi bwakozwe neza ku ifumbire iriko irakoreshwa hano mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi, ndetse ikaba iriko irakoreshwa no mu bihugu byo hanze nka Tanzania na Kenya. Ubushakashatsi dufatanije n'ikigo FOMI ku mwavu ifumbire ya FOMI bwatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2019. Muribonera ubushakashatsi ko bwagiye burakogwa, mubibona ku biterwa byinshi mbumbarugo, yaba umuceri, yaba ibiharage, ibigori, ibiraya, imboga hamwe n'ibindi byinshi. Ubushakashatsi bwagenze neza cyane, nico gutuma mbere nagomba nshimire abashakashatsi bo mu kigo Izabu, nongere nshimire abashakashatsi bo mu mwishira hamwe FOMI kuko bakoranye neza cyane. Bakurikiza ya mategeko y'ubushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, aje twita la loi ijanye no gukorera ku bintu bishasha biba bije gukoreshwa mu ndimo. Ivyo barabikurikije neza, mwayibonye. Nkanabakengurukira yuko bakurikije amategeko y'ubushakashatsi akoreshwa ku rwego rw'isi, ico bita protocole scientifique international. Mwayibonye neza mu bushakashatsi bagiye barakora. Abo rero ndabakengurukira cyane ku byo bashitseko. Hanyuma ngiye kuvuga ku byo mwagiye muri bonera na mwebwe, n'impanuro noha ngira ngo abarimyi aba basanzwe bakoresha iyi fumbire. Impanuro ya mbere nobaha nuko ubwa mbere boza barakurikiza ibyavuye mu bushakashatsi, naco gituma ubushakashatsi bwakozwe. Babaze rero abashakashatsi bo muri FOMI n'abashakashatsi bo muri Izabu bamenye urugero bakoresha, mugabo bahawe impanuro n'abo bantu babiri, Izabu na FOMI. Uyu muhinga kaboneka, umwe mu bakoze ubwo bushakashatsi, aratubwira ivyunyunyu isi ndimwa ikeneye kugira ngo yimbuke neza, n'ivyunyunyu biri mu ifumbire ya FOMI iriko irakoreshwa hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Kugira ngo ukore ifumbire irimwo ivyunyunyu bitatu, umaze kongera ko ivyunyunyu bibiri
ikibanza cya bijya bitatu kiragabanuka. Umaze gushiramwo n'amase ikibanza kirasubira kikagabanuka. Ndiko mvuga nti tuvuge dufashe DAP muzi neza yuko irimwo urugero rwa 46 kwijana, no kuvuga ibiro 46 za phosphore ku biro ijana vya DAP na 18 vya azote. No kuvuga yuko ufise 60 kwijana tuvuge. Mugabo ufise ivyunyunyu bibiri gusa muri DAP. Wongeyemwo ure uzanye azote ntaco wunguye, ugumanya vya vyunyunyu bibiri. Uzanye potassium, ubuzanye icunyunyu kira gatatu, ufise bitatu. Mugabo ukeneye kugira 5, 6, 7 biragabanuka. Dozaje iragabanuka. Nico kituma uzobona rero muri ayo mangere mashasha uzozobona azote yagabanutse, phosphore yagabanutse, kubera ikibanza ca azote na phosphore na potassium haroyemwo yamase, haroyemwo nashwagara. Iyangira ikorwa ngaha anye ni 5. Sinzi no kivuga mu atemu 5 bizwi nabindi bine bitarandikwa ku mpapuro nibisanzwe rero. Amahera tuvuga ngo twaguze umufuko amahera ngana guke. Ufashe amahera ugura DAP na kaseri na ure bikuzanira icunyunyu kimwe canke bibiri canke bitatu, ukaca uraba n'amahera utanga kuri ivyo vyunyunyu nababwiye bitanu. Yega kalisiyo na manyeze mayo ntigira igiciro mbe ntibishira ku igiciro zaherema za cuivre na zinc na molybdene na cuivre nizifise igiciro mu bisanzwe haruye neza uvuga uti amahera nakoresheje angana ku vyunyunyu bingana uku, ayo ukoresheje ku vyunyunyu bitatu nayo ukoresheje ku vyunyunyu bitanu canke sico kimwe. Bamwe mu barimyi basanzwe bakoresha iyo fumbire ya FOMI barayishima ko ari ifumbire nziza ifise n'akabijya ko kugarukana akanovera k'izindimwa. Ifumbire ya FOMI ni nziza cyane gose turayikunda, nico ndayishingira ko intahe. Aho usaruye ivyo uba wakoresheje iyo fumbire ya FOMI uheza ivyatsi vyimeza bikaca biza, icanda ubu riraboneka, ikura suka riraboneka, umubebe uraboneka. Mu gihe revyo bitahora biboneka bigaca rero bituma mbere na bamwe batunze ivyorogwa bito bito, inkwavu, imbeba z'ikizungu, baheza bagaca baronka ingene bahirira ibitungwa vyabo. Akanaga kura suka kiremeza yuko isi igoma ifise uburyohe hamwe n'iki niri canda muboniri naryo ngene riragaragaza aho riri yuko isi igifise uburyohe. Iki catsi citwa ikinyamwonga cyahora kiboneka bakiraza umwonga hamwe barima isuka imwe umwonga. Ubu rero caje kubwo umwavu ubuhari wasubiye kuzana uburyohe. Je kugira ndonke umwimbu w'ibiharage uba uteye igomo nk'uyu, abana ko ari ibiharage vyamye gira nk'oyo ifoho sanga haryoshe usanga bisumbya ngakwamo. Kugira rero ndonke umwimbu w'ibiharage umeze nk'uko, ikintu cya mbere mbanza gukora ni kimwe, mbanza kurondera iki imbuto. Icya kabiri ubahiriza iki ikiringo, ko ari nk'umuntu sanga ari umurimi. Uwo murimyi akibagira programa y'iki yo kurima uti gute. Nk'ubu imbuto y'ibiharage ishira iki tuvuge yo kumpeshi ushobora kuyitera hagati itariki 25 kugira ku itariki 10. Ari ibiharage he nibi vy'urutondera. Mu gufumbira dukoresha fumbire, dukoresha umwavu w'ikirundi uvunze neza nyene, apana ujya abakuye mu ruhongore gacwarira abakozi ikorere twara mu ndimo. Urawutegura ubwa mbere uritegura ukarondera iki wa mwavu w'ikirundi. Hanyuma nimba ufise agatungwa urawuvumbura ukawushira ahantu ukabanza ugahora. Atagatunga ufise naho uragenda ko ufise agatungwa ukamugurira ugacurenza ko umwavu w'ikizungu. Hariho FOMI imbura keshi na keshi niyo je nkoresha. Nico gituma umuntu ibiharage bimeze abantu ngaha cyararyamye. Ubona cyararyamye kubera iki camye cyane. Hano kwera biba vyarose imfungurwa yavyo ikwiye. Abibona
byarose imfungurwa ikwiye kuvuga umwavu ukwiye. Hariho udusuka dutoya twabigenewe tubagara ingano. Utwo dusuka rero nitweza ugacishamwo muri ya mirongo hagati na hagati, ugaheza ukaca uzibagara, maze waheza kuzibagara ugaca ushiramwo fomito tahaza. Washiramwo rero fomito tahaza, iryo riba ribagara rya mbere uzicishije mu isuka. Hanyuma haheze kandi ziriko zirakwiza ukwezi kurenga gatoya, uheza ugacushira abakozi bazibagariza n'intoki batorera nk'uko mwabonye muri uwo murima bariko barabigenza. Hanyuma rero bahejeje gutorera niweheza ugasubira inyuma ukaraba ko atatu nutwo turabaga mu murima twoba tuboneka tutameze neza, tutashikiriwe n'umwavu bikwiriye wa fomi imbura, shiramwo fomito tahaza igaca izivyura. Rero niho mubona uwo murima usa neza nk'uko. Turakoresha cyane gose fomi imbura mu guteragira, hagira mu kubagara tugaca dushiramwo fomito tahaza, niho mubona uwo murima uheze ugasa neza nk'uko mubibona. Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi arabandanya atubwira ibindi muri bikuru byashitswe ko muri iyo nama nivyo ibihugu n'amareta vyiyemeje. Ati kandi mu gihugu cy'u Burundi intambwe igezwe ko irashimishije kubijanye no kongerereza uburyo bw'amafaranga agenewe guteza imbere uburimyi. Hafunditswe ko bashira mu ngiro bimwe biboneka: guterera agacumu kubumwe, umugambi wo ku rwego rwa Afrika ujanye no guteza imbere ibijanye n'ifumbire twita mu gifaransa mécanisme africain de financement des fertilisants, babifashijwemwo ni banki ya Afrika ijejwe iterambere mu mfunyafunyo BAD, no gushiraho ikigega cofasha mu bijanye n'ifumbire. Ku bijanye n'amategeko biyemeje ko gushiraho no gukomeza amategeko yerekeye ihingurwa n'ikoreshwa ry'ifumbire. Mu bijanye no gukarisha ubwenge biyemeje yuko bagiye gukarihiriza ubwenge abo vyega bose kugira bashire mu ngiro ikoreshwa neza ry'ifumbire ku rugero rusabwa n'amategeko, eka mbere barabe neza yuko iyo fumbire kirakoreshwa nayo itabangamira isi, ngusanga kanovera kisi nako katitutse. Ivyo byose rero abari baserukiye abakuru b'ibihugu n'amareta bose bariyemeje yuko bagiye kubishira mu ngiro kugira vy'ukuri isi ndimwa ya Afrika basanze ishobora kugaburira Afrika, ikongera ikazanira n'amafaranga y'agaciro Afrika, ishobore kuba intambwe ikomeye yo guteza imbere Afrika. Mu gihugu cacu rero nakaryo keza ko twasanze tunashikirije twe ko turiko turabikora, basanze igihugu cy'u Burundi kigeze ku rugero rushimishije. Ikiba gikenewe cyane ngaho nikihe nuko urugero turiko turubandanya, hanyuma tukabandanya tuba hafi abene gihugu kugira vy'ukuri turabe ko ifumbire tuba tuko turakoresha idatitura kanovera kisi. Murumva ko leta mvyeyi kandi inkozi ataco itari kwirakora kugira ngo isi ndima y'u Burundi igarukane kandi igumana kanovera, ibona gutanga umwimbu mwiza, inzara tuyisezerere mu gihugu cy'u Burundi, umuntu wose ushishikare uronka ico ufungura n'umufuko amafaranga. Nankeka yambona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 n'Uburundi buteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060, dutegerezwa kuyishikako. Niyo twakora twese umwe wese kuca ashoboye, kandi turi kumwe twese birashoboka. Yewe gufumbiza ifumbire fomi nk'uko ku mwimbu uguma wiyongera, ibigega bikaguma bitera urugereko, wamusesekara ugasesekara ku isoko, n'abisumamwo bagasumiraho bisubika. Cari ikiganiro bungabunga mugaburire, mugitegurirwa n'ihinguriro fomi, mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi.